woba ufise impano ariyo tara, ariko kubera iki utayishira habona ngo itere imbere hanyuma iguteza imbere? Ni kubera iki ubona ubuzima bwawe budahinduka? Kubera iki hari abandi bagenda batera imbere ariko wewe ukaguma ahuri? Ukuri womenya kandi atakubesha kurimwo. Ikibazo si iyo mpano, iyo tara yawe. Tega amatwi nkubwire ukuri. I Burundi hari urwaruka rwinshi rufise impano zidasanzwe. Hariho abahinga mu kuvuga ivyese, indirimbo, gutwenza. Hakaba abahinga mu gukora no guhinyanyura za vidéo zigufi canke zirezire. Hakaba abahinga mu bucuruzi, kugura no kugurisha. Hakaba abahinga mu byo kwidagadura, ari byo gutamba, kwiyereka, kwibirangira, ari byo acrobacy canke kwiruka no gusimba, ari byo umuntu yoshira muri athletism. Ariko ikibazo kimwe bafise ni kimwe muri ibi bikurikira: barabura igihango cyo kubikoreramwo, ariyo cadre de travail. Bakabura indero rufasoni yo kubikoreramwo, cadre disciplinaire. Bakabura imbono iteguye y'ico bipfuza gushikako, ariyo cadre de vision. Eka mbabwire, narabonye umusore umwe yarashoboye cyane gose, video ziwe zarakundwa pe, abantu baramushigikira bihagije kabisa. Ariko nyuma y'amezi makeyi yagize ico bita kuzima, yarazimye pe, birahera, arahera burundu. Kubera iki? Yakorera igihe abishakiye, no kuvuga ko ata programme yari afise. Yahagarika igihe yishakiye, no kuvuga ko ata ndero yabishiramwo yuko bikora. Nta murongo yari afise yakorerako, yakora atazi iyaje. Nta n'imbono yari afise kuko ata plan imwe yarigeze yandika. Impano yiwe yari iriyo, tuyibona neza cyane. Ariko wewe ntiyayibona yuko afise impano. We ntiyayigenderako, niyo mpano yiwe ntiyayigenderako ngo ayihe intumbero. Reka rero nkubwire ikintu kimwe ukwiye kumenya: impano ariyo tara siyo iguhindurira ubuzima. Ni indero ariyo discipline iguhindurira ubuzima ushaka kubamwo. Akarorero, abantu batsinda ntibarusha abandi ubwenge, ntibarusha abandi amahirwe. Ico barusha abandi ni ibi: baturusha kwihangana, kwigenzura, gukora niyo badashaka, no kuvuga ko bihatira igikorwa no kutadebukirwa. Impano idafise indero ni nk'amavuta avanganije n'amazi. Murazi yuko amavuta naho yoba ari makeyi aca aja hejuru, amazi naho ari menshi agaca aguma munsi mu kintu wayashizemo. Ushobora kugira impano nini kurusha bose, ariko nimba udafise indero uzobaho nk'abo bose uko babayeho. Iyo mpano yawe izogupfa kubusa. Ubuzima bwawe ntibuzohindurwa n'ivyuzi, buzohindurwa n'ivyo ukora buri munsi, kandi ugashira kumwete, utadebukirwa, ukagumizako. Nimba iyi video igufashije gushira ivyiyumviro ku gihe, fata uyisangize n'umuntu n'umwe gusa akeneye kuvyuka mu mpano yiwe. Nawe tugusabye kugira subscribe kuri Symphonie Media, uyu murongo tuvugira ko ikirundi, ni waba utari bwabikore, kugira ube umwe mu bantu bahitamwo indero, ariyo discipline mu byo ukora, aho guhitamwo kwisobanura canke kwidodombera abandi. Tukaba tugushimiye ko wagumanye natwe katwumviriza. Guhimiriza, gukangura, kubaka. Twese hamwe tubake umuryango.
was sinful in media.